Ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi bwaramutse bukoranya abava mu bushikiranganji butandukanye no mu bindi bisata by'akazi kugira ngo baze badufashe kurabira hamwe umugambi twateguye, umugambi nkuko muhejeje kubivuga dukora va mu mwaka wa 2021 gushika mu mwaka wa 2025. Uwo mugambi rero nkuko mubivuze guhangara ubushomeri muri rusange, ariko ubushomeri bw'ugwaruka nkuko mubikurikirana. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu ntasiba kuvumera yuko mu migambi yashize imbere muri kino gihugu umuntu wese ateza kuronka ico afungura, kongera karonka n'amafaranga mu mufuko. Nk'abajejwe gushira mu ngiro ivyifuzo vya Nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi, ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi bwaratunganije kino gikorwa kugira ngo turabire hamwe twese imigambi twokora, ngene twovyifatamwo kugira ngo dushobore gukora imigambi yoshoboza ugwaruka kuva mu bushomeri. Aho kugira ngo dukore ico gikorwa, ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi ntibwavyihereranije, ni ukuvuga ko ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi bwakoranye n'abandi bava mu bushikiranganji butandukanye, kuko nkuko musanzwe mubizi ikibazo kiraba guhangara ubushomeri si kibazo c'ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi gusa, ni kibazo kiraba ubushikiranganji bwose, kiraba bisata byose bisanzwe bikora ubuzi butandukanye. Mu bushikiranganji bwose butunganije imigambi bwokora, ni ukuvuga ko buzokwama buraba ati mbega ibi bintu dutunganya harimwo yuko ugwaruka ruronka ico rukora muri ya ntumbero ya Nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu yuko Murundi wese aronka ico afungura akongera akaronka n'amafaranga ku mufuko. Ni naho rero twabakoranije kugira ngo ivyakozwe n'abahinga batandukanye bavuye mu bushikiranganji butandukanye tubirabire hamwe, hama tuvyemeze, hanyuma ubushikiranganji rero buce buja ku kivi kugira ngo muri iyo myaka 5 twihaye hazohaboneka mu bushikiranganji bwose igikorwa kigaragara cakozwe kugira ngo ugwaruka rwacu ntirugume ruri ubushomeri, ntirugume ruri abakene, ariko ugwaruka rwose ruzobe rwirata ruvuga tuti twararose ico dufungura, ntitwabaye abakene, mbere twararose n'amafaranga ku mufuko. Nuko uko twabitunganije kugira ngo umwe wese ahari yumve yuko ivyo duhaye turakora bimwerekeye. Murakoze. None uyu mugambi mushashuje ugwaruka ruzorinda kuja mu makoperative canke hariho ubundi buhinga ugwaruka ruzobenefisia ivy'uwo mugambi? Uyu mugambi ntutandukanye n'imigambi yari isanzwe ikorwa, kuko sinovuga ko ari umugambi nyezina, ahubwo ni igikorwa cerekana neza ngene bamwe n'abandi bo vyifatamwo kugira ngo bashobore gukora ibikorwa bitandukanye. Muri ivyo bikorwa bitandukanye nivyo leta yahora ihamagariramwo ugwaruka kugira ngo bakorere mu makoperative. Aha rero muri iki gikorwa twakoze nukuzokwerekana ingene ubwo gwaruka gwokorera mu makoperative kandi rugakora neza kugira rukore ruronka, kugira ngo ibikorwa bitunganywe neza, hanyuma ya ntumbero ishikwe ko yuko umwe wese aronka ico afungura akaronka nico n'amafaranga ashira ku mufuko. Userukira ibanki ya Afrika mu Burundi yavuze igitigirikana c'amafaranga azotwara uwo mugambi uzotwara. Mbega iyo banki ni ingurane yahaye Burundi canke ayo mafaranga bimeze gute ivyarya amafaranga twumvise? Ico abarundi bomenya nuko muri uno mugambi kugira ngo uzoje mu ngiro twababwiye yuko amafaranga menshi nayo leta yamaze gutekanya asanzwe azokoreshwa muri ico kiringo c'imyaka 5. Yego ntakwiye mugabo ibanki ya Afrika ijejwe iterambere rya Afrika nayo izofasha nkuko yamidufasha. Rero ubajije uti mbega ayo mafaranga iyo banki izotanga nugufasha canke ni ingurane? Ico dukwiye kwama tumenya nuko amafaranga batanga kugira afashishwe mu migambi igihugu gikora ntiyigera aba ayo guheberana, arishurwa. Cyo gituma duhamagarira abantu bose baba bariko barakoresha ayo mafaranga atangwa kugira ngo hakogwe ibikorwa bitandukanye bo vyifatamwe neza bakayakoresha neza kugira ngo azokora ibintu biboneka bifise akamaro, bizogira akamaro igihugu.
ni ukuvuga ko ntaba ari ayo gutanga uko nyene, ni amafaranga aba azorihwa mu buryo ubu canke buriya. Murakoze.